mwari muzi ko hari ibikorwa tudashobora gukora mu ijoro uretse wa wundi gusa ahubwo ijoro rimuhindukira umurango umwe yitwa Satani. Burya iyo turyamye wewe aba ari karakora. Mwari muzi ko hari ibikorwa tudashobora gukora mu ijoro kubera bwije. Ababizi n'abadandaza, umudandaza naho yokwinanata gute ni Dubai bagerageza bagashikana minwi, ariko inyuma ya minwi baratinda bakugara bakaja kuryama kuko badandaza kubera hari abantu bariko barinjira, ariko kubera bwije abantu baryamye nta muntu aba hari kugira ngo ashobore kubashorera. Rero na n'uyu munsi hari ibikorwa vy'umurango, hari ibikorwa vy'ijoro, kandi ibikorwa vy'umurango utabikerebutsemwo burakwirana atacukoze. Yesu rero aravuga ngo twebwe dukwiye gukora ibikorwa vy'uwadutumye hakibona. Na twebwe turi hano nimuze dukorera Imana hakibona, kuko hari umunsi buzotwirirako ntituzobe tugishoboye gukora. Mbega kwira nimufate rero ryajo, hari abantu bwirira kari ku murango bukabirirako hamwe ataco bashobora gukora. Erega burya hari igihe umuntu aba mu bibazo vyinshi hamwe umengo niyo sokoroka ngo ave mu nzu akaba mu ngorane bukamwirirako, hamwe n'ubwenge bucangana nashobore kugira icyakoze. Rero mu gihe habona no kuvuga ngo mu gihe bimeze neza nimuze dukore. Mu gihe ufise ingufu kora. Yesu ari mwisi imisi yiwe yarayivyaje umusaruro, yarazi yuko afise igihe gito, ariko twebwe abana b'abantu tuzi ngo dufise ibihe byose umengo nyene imisi yose turayifise. Oya, uretse no kuba nuko Yesu ataragaruka, uretse nuko utarapfa ngo uveho, hari igihe bikunanira gukora kandi ukiriho wagwaye. Jewe nkunda kubwira abantu yuko mfise inda, hamwe ndemerewe niho natangura kuvuga ni Mana ni nk'ibi bintu byo gutwara inda. Mwacha ntangura kuvuga ni ntaco nzogera mu ijuru aho ntatwara inda, wamengo sinzoca, siniyumvira ibyo guca ahubwo ntaco kazima mu ijuru atagutwara inda. Ntanda tuzotwara ngo zituremere hagera igihe tuje kubise, ntaco niyo mfise inda hari ivyo ntashobora gukora, kandi nkumva ndababaye kubera ntashobora kugira umwidegemvyo wo gukorera Imana muri uwo mwanya mfise inda. Rero nshaka kubabwira ko hari ibihe tudakorera Imana mu mwidegemvyo kandi tukihumeka impwemu z'abazima. Nimuze mu gihe bishoboka dukorera Imana.